Ego murakoze. Akazina kanje nitwa Nduwumwami Pierre Claver, ni jewe ndongoye ikigo BBN ku rwego rw'igihugu. Uno munsi twaje imuramvya kubera yuko hari umugambi ugira utangure witwa Proder, ngira ngo turaza kubusigura. Murakoze. Umugambi Proder ni umugambi werekeye igihugu cose washaka nk'ama province mashasha yose, hanyuma werekeye gushigikira ugwaruka na cyane cyane ugwaruka ruri ku kivi canke ruko ruratangura kugira ngo witeze imbere, wironderera akazi, ugira imigambi yago y'ukwikorera utwabo. Urumva ariko haza wariho n'ibindi bikorwa vyerekeye nk'amabarabara canke amahangare canke bitarugwa n'ibindi, ariko vyerekeye bifite intumbero vy'ukorohereza gwagwaruka gwifuza kushira mu ngiro imigambi yabo, ariko cyane cyane mu burimyi. N'umugambi w'igihugu uburimyi ushizemo n'ukorora sino bisiga inyuma. N'umugambi w'igihugu rero waronse uburyo bukigega mpuzamakungu FIDA kugira ngo bashikire iterambere mu burimyi nk'uko ico kigega mpuzamakungu gisanzwe kubikora ngaha no kwisi yose. Urakoze cyane kandi bitomore neza. N'ugwaruka ku bakobwa, abadamu, abagore ni imyaka hagati 15 na 35. Mugabo ku bantu b'abagabo ni hagati ya 18 na 35. Ngira babonye yuko abigeme akenshi bakura hakiri kare, bacubwenge hakiri kare. Aho rero tuje no nongera ko nabajya bandi urundi gwaruka ukunda kwikumira cyangwa ugakumirwa, nuvuga nk'abatwa bavugana basanga butaka canke abagenda n'ubumuga canke bajya bigeme usanga bavyariye muhira inda z'indaro, hanyuma ugasanga barakumiriwe canke barikumiri. Abo nabo nyene barahamagariwe muri uwo mugambi. Dufate ari nk'aba abantu bahingura ivyavuye muri n'ubworozi, abo barimo nyene canke abafise ama service. Dufate nk'abantu bafise aho babagira ivyavuye mu bworozi, abo nabo nyene barimo. Ariko rero ntuzane ngo bamwe imishatsi ngo kubera yuko nabo nyene barya oje ntibirimwo canke ngo babaji ngo kubera nabo nyene babazi ibiti bivuye mu oya. Mugabo nk'abafise izimbuto z'amavoka z'ibiraya z'imbuto zo abo barimwo. Ego canke abavura ibitegwa abo abarajamwo, ariko na cyane cyane umva iyo bitera bijumbera, ariko umurongo ntarengwa nuwo kuvuga ngo vyarebe vyose ngo birajanye n'uburimyi oya. Biratomoye neza. Urakoze cyane. Iyo bavuze gufasha wanagomba iryo jambo je sindarikunda kurivuga cyane, mvuga gushigikira. Urabona usange gushikira nk'uyu usanze umuntu ari ku kivi afise iyo myaka akaba yareko ararima bidashemeye, ariko asanga ntafitiye ubumenyi bukwiye canke ntazi gutunganya ingene arondera ivyankenegwa, ari za mbuto, ari ya miti, kugira ngo eka gushikura zima nawe ushikira n'ivyo dushira imbere. Umuntu ukamushigikira ukamwama hafi, hamukama hazanyigisho inyigisho zerekeye gutunganya ishirahamwe giwe, ko twifuza yuko ava muri kuba wenyene agira ishirahamwe rizwi n'amategeko. Rero shaka muherekeza kumushigikira azoshikaho hagati mu mwaka umwe ari ishirahamwe rizwi n'amabanki, afise ingene amenya, afise ubumenyi bwo gukorana na banki, ekanye no gukorana na leta n'abandi bashaka kumushigikira. Rero ni cyane cyane naho kugira ngo amenyekane, ave mu gifuri, atera imbere, tuzomusige ari umuntu yibako no hanyuma ashobora gutana. Ikigo BBN kimaze imyaka 15 uyu mwaka, ariko rero dufite amahirwe nuko n'abandi baje. No kubwira yuko twebwe BBN twakoranye n'ikigo Prodefi,
harimwo igisata cyo guteza imbere ugwaruka aho hari mu mwaka 2013 gushika 2021 aho hari mu makomine no ma province atari make cyane cyane mu buraruko bw'igihugu. Aho rero ico kigo novuga nti ni umugambi kubona waje uyu Proder nukubera yuko twerekanye neza ku buhinga bwacu, twerekanye ngene dushobora gushigikira ugwaruka rukava mu gifuri rugakora. Aho rero Sena Prodefi twara kuri nane ma projet ari muza Ngozi na za Kirundo kana handi atari hake ntibagiye Muyinga. Aho hose ugwaruka dukoresha ubuhinga bwacu ukwerekana ngene ufise ubumenyi, ukamenya ngene uziganya ukaguranana mu cyo twita Vikoba Village Community Bank, tugasanga turabashikanye ngende bakorana n'amabanki nukuri abantu barateye imbere. Aho sino kubagira nawe we Bosco urabizi yuko aho twagusanze muri EGR ahandana nagukeje aho ugeze no munsi ngira ngo ndikubera BBN. Aho nibagiye rero sinibagiye abandi bari henshi bageze baramahinguriro abitwa Biology bafise amahinguriro y'ipiripiri ibujumbura nabo nyine bazofasha ico tuvyivuriza ko bafasha ubundi gwaruka gutera imbere. Ubwitwa Wilibert ari Igitega nayo tuko turakorana yaciye mu minwe yacu ubu nawe nyene ariko arafasha abatari bake. Nukuri uburero ni bwinshi notanga sinovugira ngaha. Ibyo dusaba ugwaruka ni gukura amaboko mu mpuzo no kunyeguruka. Nta kintu na kimwe kuri iyi si duhereye nta terambere rishoboka utabanje kugira urinye n'ubworozi. Aho ni ku isi yose kandi ubunyuma ubworozi nibwo buca butunga igihugu n'amahinguriro aza kurondera guhingura ivyavuye mu burimwe n'ubworozi. Kandi ugwaruka no kuraho ivyo bisaba n'amashuri menshi aho uri hose bisaba yuko kuva gukura amako mu mpuzi. Kandi ahantu uvuga yuko atari BBN yonyene iri muri umugambi Proder. BBN iri Ngozi no ngahi Muramvya mugabo abandi benshi bari mu gihugu cyose za Bururi za Rutana hari n'amashira hamwe ariko yashigikira ubwo gwaruka. Aho ndababwiye bose nukuri sa Muramvya honyene ni muve hasi mumenye yuko hari ubuhinga bukenerwa kugira ngo bavuga mu kintu ngo izo zibika zaramagi kugira ngo uve mwigi ugoza nawe bika nk'isake uwa warashigikiwe uwa warabundikiriwe. Rero nico dukora twebwe ico tubasavye ni muze muyandikishe. Hari turi makomine yose y'Umuramvya ya kera turafise abakozi bahakorera tuzobakira tuzobanyigisho tubashigikire kugishika mu iteza imbere. Nukuri urakoze cyane ku cyo kibazo. Uretse intwaro y'igihugu hari n'abantu usanga bakorera aho hantu bafise bakora ku masoko bahamagara gushikirwa gwaruka. Intwaro rero mbagije kandi ndahere kuri iyo nta kintu twakora daciye ku ntwaro. Umustantere mukuru umutumba ukaba ufise umuntu uzi akerebutse akeneye kukabura ubona yuko ari umwana cyangwa umuntu mwigeme cyangwa inkumi cyangwa umusore eka nawe barubatse ari muri iyo myaka ntasigara inyuma nazi yandikishe umutwereke. Nukuri tusaba yuko ikibazo nogenda gushimikira ko uretse abo tuko turakabura ngo baze kwiga eka tusavye n'abandi bamwebwe wa Wilibert abo twigishije bose nuko nibashikira abandi nta terambere rikumira ribaho. Mwebwe mushikira abandi mubafate mu mugongo tuzobazanira tube urunani rw'intamenwa twigisha abantu gutera imbere igihugu cyose gitera imbere. Murakoze namwe.